ariko ndasoma igitabo cya Esiteri muri ino minsi cyubatse umutima wanje cyane. Hamani n'umugore we Zereshi n'inshuti za Hamani baragiye bakora inama yo kumanika Moridekayi ku giti. Ariko kandi iyo nama yabaye nyuma y'amasengesho Esiteri n'abayuda bari bahejeje y'imisi 3. Inama yarabaye ariko isanga amasengesho ya Esiteri yaramaze imisi atarya tamwa. Hamani ngo karakorera inama Moridekayi, amasengesho azahindura ubusa inama z'umwansi. Amasengesho ndabaramukije amahoro ya Kristo Yesu aganze imitima yanyu. Ni evangeliste Ndayishimiye Patrick, shaka dusangira ijambo ry'Imana kuri CANAAN TV. Dusenge. Uhoraho Mana yacu, kaze uganiriza imitima y'umwe wese uri kurumviriza kino kiganiro. Uduha umugisha, mwimu wawe mwiza azatuyobore Mana. Ntabari twebwe, izina ryawe ryonyine ariryo rihabwa icubahiro Mana. Urakoze kugura imitima y'abantu kugira ngo bumve ijambo ryawe. Icubahiro n'amashimwe bikomeze kuba ivyawe mu izina rya Yesu umwami wacu. Amen. Reka dusangire no jambo ry'Imana ryanditse mu byakozwe n'intumwa igice cya 12 umurongo wa 5. Ndashaka kuvugana namwe hejuru yo amasengesho kikigwanishwa dufise cyo kubuza imigambi ya Satani. Ikigwanishwa dufise amamisiri antimisiri komeye cyane. Haleluya. Haleluya. Abuza imigambi ya Satani. Ikigwanishwa tugendana kibuza imigabo n'imigambi ya Satani. Igice cya 12 umurongo wa 5. Nuko Petero arindirwa mu ibohero ariko abishengero. Haleluya. Baramusengera batakambira Imana bakobesha. Ariko abishengero Petero Herode yari yamufashe. Herode yari yishe Yakobo. Bamaze gufata Petero abishengero ngo bahuza umutima n'inama ngo bagenda babwira Imana ngo Mana turakwinginze. Yakobo yarayapfuye na Petero nawe bahuza umutima n'inama ngo batakambira Imana bakobeje. Nakunze batakambira Imana bakobeje. Gukovya kwawe, gushishikara kwawe, gushyira mu mwete kwawe, haleluya, bizabuza imigabo n'imigambi ya Satani ku buzima bwawe. Umvirize cyabaye umurongo wa 6 hano havuga ngo ku munsi Herode bwaca mushikiriza muri iryo joro Petero asinziriye hagati y'abasoda babiri aboheshejwe iminyororo 2 abateramyi bari kuroga. Umurongo w'indwi, maze umumarayika w'umwami Imana amuhagarara iruhande umuco ubonesha mu nzu akoma Petero mu mbavu aramukangura ati vyuka ningoga. Iminyororo, haleluya, imuva ku maboko irakoroka. Haleluya. Turakeneye gusenga uburyo marayika w'umwami Imana aza iminyororo ibosha ubuzima bwawe, iminyororo ibosha abantu, ibosha umuryango, iboshe igakoroka ikavaho nta kindi kibikuraho. N'amasengesho aba bakristo bahuje umutima n'inama baravuga ngo reka dusengere Petero. Barasenga bakobeshe. Haleluya. Marayika w'umwami Imana aramanuka ahageze. Marayika nta dodora arinjira. Ageze akoma Petero mu rubavu. Petero yibaza ko ariko ararota, aribaza ngo nagiye. Haleluya. Amasengesho yabizera. Haleluya. Aratambuka ava muri hajya hantu yari aryamye hagati y'abazamu y'abasoda, ararenga irembo. Ageze kure yariko yibaza ngo ariko ararota ngo aza kubona yagiye. Haleluya. Aravuga ngo sinkiriko ndarota ahubwo nagiye. Amakuru meza ndakuzaniye nayo. Iminyororo ibosha ubuzima bwawe bw'imwemu nta kindi kintu kizoyikuraho n'ubuzima bwawe bwo gusenga. Aba bakristo iyo badasengera Petero ahari yari gupfa, ariko bahuza umutima n'inama baravuga ngo Mana Yakobo yarayapfuye, Petero nawe papa Imana imugirire imbabazi. Haleluya. Urakeneye gusenga kugira ngo iminyororo canke inama mbi zose z'umwanzi akora ku buzima bwawe
kugira ngo ziburizwemo zihinduke ubusa, zihinduke ubusa. Mu cyete cya 16 aha mu byakozwe n'intumwa umurongo wa 25 uravuga ngo maze ngo mugisha Paulo na Sila barasenga baririmbira Imana, izindi mbohe zirabumva. Haleluya. Barasenga, bari baboshwe iminyororo yari iboshe amaboko yabo no hagati mu biti, ariko bari basigiye akanwa. Barasenga amashuri yabo agera ku Mana. Haleluya. Iminyororo, imigozi, imiryango, amagufuri atangira kuvaho. Umurinzi w'ibohera aravuga ngo agomba kwiyica, baramubwira ngo turi hano twese. Ntawagiye, twese turi ngaha. Turacari hano. Amasengesho azakuraho akarimbi, agakuraho iminyororo n'imigozi Satani yaba yashinze. Amasengesho ya Paulo na Sila niyo yonyine yabakuye muri prison hagati aho bari. Ndakwifurije gusenga. Dawudi yarasenze isengesho mu gitabo cya Samweli wa kabiri igice cya 15 umurongo wa 31. Maze umuntu abarira Dawudi ati Ahitofeli ari mu bahagararije bafatanije na Abusalomu. Maze Dawidi arasenga ati Uhoraho we, ndakwinginze uhindura ubusa, haleluya, inama za Ahitofeli. Uhindura ubusa. Amasengesho azahindura ubusa inama z'umwanzi. Amasengesho azahindura ubusa imigabo n'imigambi ya Satani. Dawudi arasenga, haleluya, aravuga ngo Mana uhindura ubusa inama za Ahitofeli. Ahitofeli ari ku buzima bwawe, ari ku buzima bw'urugo rwawe, bw'umuryango wawe. Amasengesho yawe niyo azohindura ubusa inama ziwe. Nariko ndasoma igitabo cya Esteri muri ino minsi, cyubatse umutima wanje cyane. Hamani n'umugore we Zereshi n'inshuti za Hamani baragiye bakora inama yo kumanika Moridekayi ku giti. Ariko kandi iyo nama yabaye nyuma y'amasengesho Esteri n'abayuda bari bahejeje y'imisi 3. Inama yarabaye, ariko isanga amasengesho ya Esteri yaramaze imisi atarya tamwa. Hamani ngo karakorera inama Moridekayi. Amasengesho azahindura ubusa inama z'umwanzi. Amasengesho azahindura ubusa ca giti yimbiye yashingiye Moridekayi niwe wakimanitsweho, niwe wakimanitsweho. Urakeneye gusenga kugira ngo inama z'Abahitofeli ziburizwemo ubusa. Urakeneye gusenga kugira ngo, haleluya, ibyo Satani akora byose ku buzima bwawe bihinduka ubusa. Dawudi yararevuze muri Zaburi ya 56 umurongo w'9 aravuga ngo umunsi nzotakamba ko ngo umwansi wanje azosubizwa inyuma. Ngo ivyo ndabizi neza kuko Imana iri mu ruhande rwanje. Ivyo ndabizi neza kuko Imana iri mu ruhande rwanje. Umunsi nzohaguruka gutakamba. Ivyo ndabizi neza ko Imana iri mu ruhande rwanje. Satani ntagutware umwanya wawe gusenga. Satani ntagutware ibihe byawe byo kubaka ubusabane bwawe n'Imana. Kubaka ubusabane bwawe n'Imana birasenya, birakuraho, biramenagura, birakuraho iminyororo n'imigozi Satani yashingiye ubuzima bwawe. Umwami Yesu aguha umugisha, aguha imbaraga zo gusenga no kubaka ubusabane bwawe nayo. Haleluya. Niho iminyororo, inama z'Abahamani, inama za Hamani, inama za Ahitofeli, inama zose mbi zihinduka ubusa mu gihe ubuzima bwawe bushinze imizi mu masengesho. Reka ndagusengere. Mwami Yesu, shoboza imbaraga, haleluya, duha imbaraga Mwami zo kubaho dusenga. Niho inama z'Abahitofeli zizohinduka ubusa, inama z'Abahamani zigahinduka ubusa. Amasengesho yacu azokuraho iminyororo n'imigozi. Haleluya. Satani yama yakoze, ariko turafite ibyizigiro bizima mu gusenga kwacu Mwami no gutakamba kwacu. Imigabo n'imigambi ya Satani ihinduka ubusa. Duha imbaraga n'inyota zo gusenga mu izina rya Kristo Yesu Mwami wacu. Amen.